turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose. Icubahiro kirushirize kuba ic'Imana, igenda itugwanirira, Imana igenda ituzigama, Imana igenda itugirira neza ku munsi. Turanezerejwe cyane no kubana namwe uwo mwanya mwiza Imana yatwongeye wo kuba imbere zayo. Turashimye, turakengurutse ukuntu mugenda mudukurikirana kandi ukuntu mugenda mudushigikira. Nawe utari bwashonde subscribe, urahawe ikaze mudushigikire. Imana yo mwijuru irushirize kubagirira neza, Imana yo mwijuru irushirize kubitaho. Tugomba dusangire ano majambo y'Imana ari mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 3 guhera ku murongo wa mbere kumanuka. Nubwo wowe wari wayasomye, reka bwato yasangire. Imana irushirize kugira neza, mpwemu w'Imana irushirize kuyagusobanuza. Ijambo ry'umutwe yavuga riti Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegereza. Barumigwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Imana ishigwe hejuru cane. Ni Imana atakintu na kimwe kinanira. Uwo muntu yavutse ari kimuga, akazi kiwe karako gusenga, abinjira bagiye gusenga. Rero ico gihe hari ku masaha ya saa 9, niwo mwanya bari bagiye gusenga. Petero na Yohana barahaca. Bahaciye acatangura kubasega nk'uko abikora, ariko uwo mwanya igitangaza ciwe cagira kiboneke. Arabasega, arababwira ati mugire ico mumfasha. Nabo baravuga bati turakiguha. Petero aramwishuza ati ifeza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico dufise turakiguha. Imana ihabwa icubahiro ubugira kandi, kuko ni Imana itugwanirira, ni Imana ibona ibiri imbere yacu, ni Imana ibona ivyo dukeneye. Kuko ico kirema cose cabona yuko gikeneye ifeza n'izahabu, ariko Imana nayo yari yabonye yuko
akeneye kumuguruka kugira ngo nawe atambuke nk'uko abandi batambuka, aje yinjire mu rusengero, kuko yari amaze imyaka myinshi yicara ngaho hantu asegereza, ariko atinjira mu rusengero. Ariko Imana irabona yuko umwanya wo kwinjira mu rusengero ari uwo nyene. Icyubahiro cyose kirushize kuba ic'Imana igira kandi, kuko niyo itubonera ibiri imbere, kuko niyo itugwanira, nimenya ivyo dukeneye. Ico gihe rero Petero na Yohana aramubwira ati ico dufise turakiguha. Ako kanya Petero acamufata ukuboko avuga ati mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'Umunyanazareti, haguruka. Ako kanya arabaduka, arahagarara, atatangura kwiga gutambuka akuze. Icyubahiro kibe c'Imana igira kandi. Yatanguye kwiga gutambuka ari umuntu akuze, atangura atambura yiterera hejuru. Icyubahiro kibe c'Imana igira kandi, kuko niyo itubonera ivyishije, niyo itumenyera ivyiza. Atangura gutambuka yiterera hejuru, atambuka yiterera hejuru, yiterera hejuru. Ababibonye ariko arinjira mu isengero baratangara, none uwo si wa wundi twama duca kwamwe kw'irembo ariko arasenga? Bose bumigwa n'ibibaye. Rero hari igihe cawe cyo gutabarwa, ivyo ugenda ucamo urindire, igihe cawe kirahari. Nubwo wobona umenga nta nzira zihari, nubwo wobona umenga inzitizi ni nyinshi, ariko umenye yuko igihe cawe gihari. Kuko sinovuga naho bitanditse muri Bibiliya ntibwari ubwa mbere bahaca, ariko umunsi w'igitangaza c'ico kimuga ushitse, yarakiriye igitangaza ciwe. Rero nawe witege inyishu iva ku Mana, witege inyishu Imana iguha, kuko niyo itumenyera ibiri imbere, niyo itumenyera ivyo dukeneye, niyo itumenyera ivyo ushaka nandi ivyo nshaka, niyo ibizi. Reka dusubiremo aya majambo y'Imana kugira ngo tubone kurangiza. Mudutegere mumvirize, kandi nawe niwaronka umwanya uze gusubira kuyasoma, kuko mwe mu w'Imana ndazi ndizera aragusobanurira kugira kandi. N'aya majambo y'Imana dusome Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 3 duhereye kuri umurongo wa mbere kugera ku murongo w'10. Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga n'ico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyu abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bona Yohana, aramubarira ati nuturabe. Aramubariye ati nuturabe. Reka tuje ku murongo wa 5. Umurongo wa 5 uratubwira ati abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Yaciye abashira ku mutima yibaza ati hari ikintu bagomba bamuha. Yaciye abashira ku mutima, arabashira ku mutima yibaza, kuko yavuze ati nuturabe. Nawe acara abashira ku mutima agira ati hari ikintu bagira bamuha. Umurongo wa 6 uravuga ati Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, va hasi utambuke. Petero yabanje kumubwira ati feza n'izahabu, kuko yaciye abona yuko ariko abona ifeza n'izahabu, ariko abona amafaranga.
mugabo aca aramubwira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ivyo vyose uzize ku mutima ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Icubahiro kirushize kuba ic'Imana ubugira kandi Imana itumenyera ivyikinze, Imana itubonera ivyiza ku musi ku musi. Umurongo w'indwi uca utubwira uti maze umurongo w'indwi uravuga uti maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera, arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Yaciye atangura gutambuka yiterera hejuru, ikindi naco agira gute ahimbaza Imana. Aho uri hose wumve wogira umutima wo guhimbaza Imana. Umurongo w'icenda uravuga uti abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, asegereza, barumirwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Icubahiro kirushirize kuba ic'Imana. Nukuri turashima Imana igenda itubonera ivyikinze, kandi ariyo igenda itugwanirira ku musi ku musi. Nawe ndasaba Imana irushirize kukubera inyishu mu vyo ugenda ucamwo, Imana irushirize kukugwanirira mu vyo ugenda ucamwo, kandi ikubonere vyiza aho uca hose, irushirize kukugwanirira, itegure imitego y'umwashitani, maze icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ituzigama. Murakoze, mugire ibihe vyiza aho muri hose. Imana irushirize kubazigama, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.